muriko murumviza ni radio PSFM ry'ugwaruka mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye reka ndabaramutse nongera ndabaha ikaze iradio mushaka kumva muce kwese atu akaburungu radio PSFM akaburungu.com mukamvika ibiraho amasaha 28 kuri 28 turi kwigenekerezo rya gatandatu ruheshi mwaka 2024 ngizingingo nkuru z'amakuru tubateguriye uyu munsi. Ishirahamwe rikomeye riranegura ukuntu leta ishora amafaranga hatisunzwe ingingo nka zitanu zizwi ukiramenyesha ko ibi biheza bikagira ingaruka ku banyagihugu bato. Hari umugwizatunga azwi ku mazina ya Turimuci wo mu ntara ya Bururi yidogegwa n'ababanyi biwe ko abaturubika mu kubatwara utwabo yitwaje icari. Abo banyagihugu bagasaba umukuru w'igihugu Ndayishimiye kwitwararika iki kibazo cabayakananira bahinga. Abasirikare bashika kuri 12 bafatiwe mu rugamba mu gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo basaba umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko yogiranira ibiganiro n'umuhari M23 kugira bikunde barekugwe basubire mu gukorera igihugu cyo bibarutse mu camu byumva. Aya makuru mukaba mugira muyashikirizwe na Jewe Philibert Karangwa nk'abandi ko ndafasha mu hinga bw'ivyuma na Chanel inharirizwa kaze mwese mwidonigo. Kubera ko mu ijambo ry'Imana hari ahantu handitse ngo nta kuganza kutava ku Mana. Burya butegetsi bwa CNDD-FDD Imana irabuzi uko yabitemera ko baba bari ku butegetsi bari kuba bahari. Reka ntitware no akantu no confond depression ntimucanga ibintu gitwanka kwizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nirivugwe na Satani cyangwa rivugwe n'umuntu rizoguma ari ijambo ry'Imana. Naho rero tugira tuti ivyo bafashe cyo gusenga barazi ko bariko barahenda Imana barazi ko bariko barayibesha. Imana ntibeshwa worashobora gufata abantu ugahita abashikirangazi bose ukabatwara ukabamara indwi yose cyangwa iminsi 3 cyangwa umunsi umwe. Nta bintu bafite bakora zotuma batunganya igihugu kikava mu kene. Ndongera bivuze ko ingoma ya CNDD-FDD igiye gukongomboka mu Burundi ntizongera kubaho. CNDD-FDD umugabo utazokongera kwitwa umugambwe mu Burundi ku buryo bazohora bavuga ngo harabaye CNDD-FDD yakozeho na bwo. Radio PSFM. Reka makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano. Abasirikare 12 bafatiwe ku rugamba mu gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo barasaba leta y'u Burundi ko yogiranira ibiganiro bidasanzwe n'umugwi w'abitwaje ibigwanisho M23 bagwaniriza leta ya Kongo mu buseruko bw'ico gihugu kugira bikunde barekugwe basubire mu gihugu cabo guhumuriza imiryango yabo ishobora kuba yibaza ko baguye ku rugamba. Iyi nkuru tuyibaza Odas Kaburo. Abo basirikare uko ari 12 bose berekanywe bambaye imyambaro ya gisirikare iriko ibendera ry'igihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo bakaba bafatiwe ku rugamba barungitswemwo gufasha ico gihugu mu rugamba bahanganyemwo n'umuhari M23. Amazina yabo basirikare nuko bagenda basumbana mu mapete n'aba bakurikira. Ubuzu bwa mbere ni Ajida Chef Nkurunziza Richard, wa kabiri Ajida Chef Nyandwi Chrysostome, agakurikirwa na Ajida Chef Ndikumasabo Terence, uwugira kane ni Ajida Ndikumana Felix, wa gatanu ni Serge Mpawenimana Emmanuel, wa gatandatu ni Caporal Chef Butoyi Innocent, nayo uwugira indwi akaba ari Nshimirimana Karori, uw'umunani ni Caporal Chef Harimeshi Siliveri, uw'icenda ni Premier Classe mu mazina ya gisirikare Nzisabira Ferdinando, ugira 10 ni Premier Classe Ndikumana Terencio, uwa 11 ni Premier Classe Ndikubwayo Yafeti, uwugira 12 ni Deuxième Classe Rukundo Akiri. Bose uko ari 12 bakiyemerera ko bafatiwe ku rugamba mu bihe bitandukanye. Hari abavuga ko bisanze mu maboko y'umuhari M23 mu rugamba bari bahanganyemo mu kwezi kwa Munyonyi umwaka wa 2023, abandi nabo muri Kigarama uwo mwaka nyene uheze abafashwe ubwa nyuma hari mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Nubwo igitigiri nyezina c'abasirikare b'abarundi bamaze gufatwa n'abagwanyi b'umuhari M23
gatatu bagwaniriza leta ya Kongo mu ntara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kitaramenyekana, leta y'u Burundi yo ibandanya ihakana ko atabasirikare bayo bagizwe imbohe n'umugwi M23 witwaje ibigwanisho, ahubwo nyabuna indongozi muri leta y'u Burundi n'iza gisirikare c'u Burundi FDNB bakagiriza abo bafatiwe ku rugamba ko ari bo bishikanye kuri uwo muhari M23 kugira abafashanye n'uwo muhari mu rugamba barimwo. Ku bwabo bafashwe bo babandanya batakambira nyir'icubahiro Evariste Ndayishimiye we yabarungitse muri ico gihugu mu masezerano atandukanye yasinyiraniye na mugenzi we Antoine Tshisekedi Chirombo mu ntumbero bise yo kugwaniriza umwasi hamwe ko yokubita agatima mpembero akaganira n'umuhari M23 maze bakarekurwa bagasubizwa agateka kabo bakongera kwambikwa umwambaro w'igisirikare c'u Burundi barahiriye gukorera, bakongera bagakorera igihugu cabo bakanabonana n'imiryango yabo, narirya abenshi muri bo bibaza ko ababo bashobora kuba bararize bakihanagura nk'uko bigendera imiryango iburira ababo kuri urwo rugamba, bitewe n'uko uwupfiriyeyo uwiwe atamenya iyo yaguye canke ngo amenyeshwe ivyamushikiye. Tubibutse ko mu basirikare b'u Burundi barungitswe muri urwo rugamba abatari bake barahiye bararengwa ko bataja kumena amaraso yabo mu gihugu ca Kongo, kumvo batazi bahitamwo kwiyambura umwambaro wa gisirikare w'ico gihugu bari bambitswe. Abagiriwe amahigwe bahitamwo kwemera gupfungwa, abagera kuri 270 bakaba baheruka gucirwa urubanza na sentare ya gisirikare bagirizwa guhemukira igihugu cabibarutse. Odas Kaburo, reka ndagukengurukire mu bijanye n'ubutungane naho haracara gahaze mu rwego rw'ubutungane ngo naho bamwe mu bakozi b'ubwo rwego bagerageza gukurikiza amategeko, ariko hari n'abandi bagira inzitizi bivanye n'igihagararo c'ababagirwa n'intahe. Akarorero ka hafi ni muri komine ya Matana mu ntara ya Bururi, aho hari umugwizatunga bivugwa ko afukamye mu nda ababanyi biwe bato bato. Inkuru ya Jean d'Arc Gikundiro. Uwo avugwa ko afukamye mu nda abanyagihugu ni Turimuci Prosper, umugwizatunga w'umurundi, abenshi bakaba bamuzi nk'umuntu afise amafaranga menshi kuko ari wafise ihinguriro Exime rihingura imatera mu Burundi, abarundi hafi ya bose baryamako mbere zikanashorerwa mu bihugu bibanyi. Uyu mugwizatunga avuka ku musozi Butwe, komine Matana, intara ya Bururi. Amasoko akaba yemeza ko afukamye mu nda ababanyi biwe bitwa ko ari banyarucari mu kubanyaga utwabo ku mugaragaro yitwaje igihagarara afise. Nk'uko amasoko yacu ngaho mu Butwe abitumenyesha, ni kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 3 Ruheshi umwaka wa 2024 aho Turimuci Prosper n'igitero c'abakozi baba 50 bamukorera muri ferme yiwe batera abakozi b'abasigwa ba Gikovyo Bernard mw'ishamba ryiwe bariko babaza imbaho, ngo barabakubise babaka ibikoresho vyabo. Uwo muryango warituye abajeje intwaro muri komine Matana, nabo bakora akazi kabo nk'uko amategeko abivuga. Icatangaje OPG agiye kuraba uko ibintu bimeze, amasoko avuga ko yabonye umukuru w'umutumba azwi ku mazina ya Prote Ndayihereje asa n'umuha amategeko, ngo itegeko rivuye hejuru yavuze ko tubifata bose bagahagarika ibikorwa, wewe taha nizo avis de recherche zawe. Kuva uwo mwanya nyene kakamashine gaca ibiti bita tronçonneuse kaciye gatangura gusasika rya shamba rya Gikovyo, ibiti bigwa ku nzu abakozi babaza barimwo, imbaho zabo zirononekara, izisigaye baca baziseha bazitwara mu rugo rw'umugwizatunga Turimuci Prosper. Amakuru dukura ngaho mu Butwe akavuga ko Turimuci Prosper yafatanywe itonga kuri uyu wa 5 Ruheshi umwaka wa 2024 aho igipolisi cagiye gusaka mu rugo iwe, basanga imbaho zibye kwa Gikovyo Bernard zugaraniwe mu nzu iwe iri ku musozi Gisizi. Kubwayo masoko nyene iryo shamba rikaba ryari rimaze imyaka irenga 30 riburanwa, imanza zikaba zaraciwe na sentare nkuru y'igihugu, akarimbi karashingwa, Gikovyo Bernard araritsindira. Amasoko yacu ngaho mu Butwe atumenyesha ko umuryango w'abasigwa ba
wa Gikovyo Bernard basa n'abariko baromogwa mu twabo bigakogwa n'uwo mugwizatunga turi muci Prosper kuko ngo biragoye kumuhangara. Imirima ararandura ibindi akiba afatanije n'abo yagize abacakara basanzwe bamufasha mu guhohotera abanyagihugu nk'uko ababanyi biwe bavyemeza. Uwo mugabo kandi ngo si rya mbere anyaga abo asuzuguye. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 yirukanye imiryango igera kuri 30 y'abene gihugu babana ku musozi Gisizi ababuza aho barima. Ubu bari mu kangaratete n'abana babo, ivyo vyose akabikora ku gikenye yishimikije igihagararo ciwe. Abene gihugu bo muri ako karere cane cane umuryango wa Gikovyo Bernard bagasaba abarongoye intwaro kuva ku mutumba gushika ku mukuru w'igihugu c'u Burundi kubakurako agacinyizo kuyo mugwizatunga ashaka kuniga banyarucari mu kubasahura no mu kubagirako iterabwoba. Twarondeye turi muci Prosper kugira atanga umuco kuri iyi nkuru, tukaba twarinze duheza kuyitegura atarishura ubutumwa bwacu, tukaba twanamuhamagaye inshuro zitatu zose ntiyitaba telefone yacu. Jeanne d'Arc Gikundiro nawe ndagukengurukire. Mu bijanye n'imibano, nimba udafise akazi canke ico ukora kiboneka na burenganzira ufise bwo gupanga inzu muri komine Mutimbuzi, ivyo tukaba tubisanga mu itangazo rya buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Nsengiyumva yashize ahabona kuri uyu wa mbere igenekezo rya 3 ruheshi uyu mwaka. Buramatari Desire akaba yamenyesheje abapangishije amazu bo muri komine Mutimbuzi ko bibujijwe gupangisha inzu n'umuntu atakazi agira canke igikorwa kiboneka afisa akora. Ivyo akaba yabishikirije mu ntumbero yo kurwanya amatati yaduka hagati y'upangishije n'upanze, kandi mu ntumbero yo kurwanya abanka gutanga amakori nk'uko tubisanga muri iryo tangazo nyene. Upangishije n'upangiye bagasabwa kwisansumisha ku mukuru wa zone. Buramatari w'intara ya Bujumbura akarangiza asaba abajeje intwaro n'umutekano gufasha mwishirwa mu ngiro w'iryo tangazo. Mu by'ubutunzi, abanyagihugu bari bakwiye gugishwa inama imbere y'uko leta itora amafaranga ikoresha buri mwaka, kandi bari bakwiye kumenyeshwa uko ayo mafaranga bariko arakora mu gushira ku mugaragaro imigambi iba yashizwe imbere ndetse nuko ibiri kirarangurwa. Ivyo nivyashikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo. Inkuru ndende na Marakarori nene nahase. Kuri uyu wa kane igenekezo rya 6 ruheshi umwaka wa 2024 mu kiganiro n'abamenyesha makuru, Faustin Ndikumana amenyesha ko Burundi bufite amanota ubusa mu bijanye no guha ikibanza abanyagihugu mu itorwa ry'amafaranga ndetse no kumenyesha canke kuronka amakuru yerekeye iby'ubutunzi. Faustin Ndikumana asaba kandi ko leta yotegura amafaranga ikoresha mu kwisunga ivyankenerwa biba vyihuta kuruta ibindi. Hagati aho igisata c'ubutunzi mu Burundi kibiravugwamwo ibiturire vyinshi uhereye ku ndongozi nkuru kugeza ku mukozi muto muto. Aha ikibazo hanini kikaba ari uko udashobora kuronka akazi udasanzwe uri mu mbonera kure z'umugambi uri ku butegetsi. Ibi bigatuma imirimo ipfa burundu haguteza imbere igihugu, ugasanga ibiturire bitangwa ku mugaragaro. Ikindi cabaye inzitizi mu iterambere ry'u Burundi kuva FDD iramutswa igihugu nukudashira habona imitungo y'abarongozi. Ivyo bise ko ari amabanga y'ubutunzi, mu gihe amashira hamwe yigenga asanzwe araba ivy'ubutunzi yariko arasaba ko umukuru w'igihugu nabo fatanije gutwara bakwiye kwerekana ivyo batunze imbere y'uko batangura amabanga. Icyavuye gifatwa nko kubinjirira mu buzima. Nawe Maria Caroline Nahazwe ndagukengurukire. Muri ico gisata c'ubutunzi nyene mwishira hamwe gishinze kugwanya igiture n'isesagirwa ry'ubutunzi bwa leta urikome, bavuga ko leta yari kwiye gusohora amafaranga yamaze kwigigwa ico bise programme budgetaire. Ibi Gabriel Rufyira akaba bivuze inyuma yaho bibonekeye ko amafaranga apfuko asohotse umunyagihugu muto muto akaba ariwe bigira ko ingaruka. Kurikira Gabriel Rufyira. Iyi mirongo nga kw'isoko y'abantu hageze kwiyumvira kuja ku kazi no kuva ku kazi batangura gushira umutima mu mutwe. Ivyo bakeneye kubibona, bakeneye kubona ko ata mirongo y'abatongeye ibitoro bihari. Bakeneye kubona yuko ibintu bijanye n'imiti, ibintu bijanye n'ibinyobwa, ibintu bakenera mu buzima bwabo bwa minsi yose babironka. None mu by'ukuri iyi budget yaje gutorera umuti bibazo. Nico gituma rero twebwe mw'ishiramwe rikome
dusabana ntaryo yuko nk'izi nkingi zitanu bafatiyeko ni ukumenya yuko ari inkingi zikomeye cyane mw'ishirahamwe Oricome bagasaba ko integuro yose y'amafaranga leta ishora yo kwama yisunga inkingi zitanu zizwi n'ubunyene tumutega abiri. Ubwa mbere nuko ikibazo kijanye n'intwari bereye ariyo nkingi ya mbere leta igomba gushira imbere. Ikibazo kijanye n'intwari bereye nico bita engagement de l'État. Inkingi ya kabiri ivuga ibijanye na efficacité économique, no kuvuga kugira ubutunzi buriko buratera imbere bukomeye. Inkingi ya gatatu nico bita équité sociale. Équité sociale cyangwa équité économique no kuvuga yuko ubutunzi bw'umuze kuduga abarundi bose bategerezwa kugira ico baronse. Mbega ubu niko bimeze. Inkingi ya kane ni inkingi yitwa écologie et patrimoine culturel. No kuvuga ibidukikije hamwe no gukingira ibintu by'imico yacu. Inkingi ya nyuma ya gatanu ni inkingi bita partenariat structure. No kuvuga ibintu by'imigenderanire kandi birumvikana kuko igihugu ntigishobora kubaho kidafitanye imigenderanire n'ibindi bihugu. Mugabo rero ngaha nagira ngaruke ndababwira yuko izi nkingi zitanu zigizwe n'ivyo twita intumbero objectif 22. N'izi ntumbero 22 biraboneka neza yuko igihe hateguwe amafaranga izi nkingi zitarabwe tuba turiko turaca ku ruhande ya bya bitabo bitanu cyangwa bitandatu nteje kubabwira ngaha. Uti kubera iki? Kuko uri kuraraba ingene bijitegurwa usanga tugira ico bita budget de consommation, no kuvuga budget yo kugenda kwinezereza kw'abakuru n'abandi. Uwo akaba yari Gabriel Ufyarongo ishirahamwe Oricome ryishinze kugwanya igiturire n'isesagwa ry'ubutunzi bwa leta Oricome. Muri politike naho umugambwe Frodebu warengewe n'amabi ya CNDD FDD uhamagarira abarundi gutsinda ubwoba. Byashikirijwe kuri w'Imana uheze aho umugambwe Sawanya Frodebu waruramutse uhimbaza isabukuru igira 31 y'intsinzi y'umukuru w'igihugu w'umuhutu wa mbere yatowe ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Umukuru wawo Patrick Nkurunziza cyo kimwe n'uwahoze arongoye inama nshingamateka yose Ngendakumana bariyamirije ubwicanyi bwabaye akamenyero mu Burundi muri iyi minsi. Basaba umugambwe uri ku butegetsi guhagarika ikumira rirangwa inzego z'u Burundi abarundi nabo kuva mu gacerere. Diane Kaneza. Ubuzima buzimbye ubwicanyi bucagura ukunyuruza abantu turire biranga indongozi z'u Burundi, ugukumira ugutunganya nabi amatungo ya leta, amabi akogwa n'imbonera kure n'ibindi byinshi nivyo umugambwe wandadaye wagiriza leta y'u Burundi. Hari mu birori byabereye ku mugwa mukuru wa politike Igitega, abo bagabo babiri bavuze ko bababajwe n'inyifato y'umugambwe uri ku butegetsi. Kubwa Leonce Ngendakumana umugambwe Sahwanya Frodebu warishiriyeho ingorane ubwawo. Yemeza ko igihe yashinga umugambwe Frodebu bavuga ko abahutu bakumigwa, ariko kuva umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi waciye wigiza inyuma Frodebu. Mu myaka ya 19 umaze Frodebu yagiriza CNDD-FDD kudaha akazi umunywanyi n'umwe wa Frodebu, bakongera ko kumuntu rimwe na rimwe ivyarira ingorane. Ni mu gihe yariko abwira abaraho ko ari Frodebu yavyaye kandi babafashishije ibikoresho, imiti, bifungurwa, banabafashisha uburyo ahubwo ko ataco batabakoreye. Aha ntajya umunwa ko umunywanyi Rudende yahawe akazi ni umukuru umugambwe ariko nawe yirukanywe, kandi ko batazi icyabaye ahubwo ko yavyutse umunsi umwe asanga yakuwe, nkuko byashikirijwe na Leonce Ngendakumana azwi ku kutajya umunwa no kudatinya. Patrick Nkurunziza nawe yemeje ko CNDD-FDD yavuye muri Frodebu, indongozi zubu zitegerezwa kuvyemera. CNDD-FDD itegerezwa kuvyemera, ni gikorwa cy'umugambwe Frodebu
kuva kuwa mbere ruheshi bavuga ko batanguye isekeza ryo kubwira CNDD-FDD ko igihugu ari c'abarundi bose basavye abaraho gutsinda ubwoba aho baca hose. Arongera akagaragaza akababaro kukungene bama bamutoteza mu kumubwira ko bitumvikana ingene arongora umugambwe utagira igisirikare canke inkoho. Patrick Nkurunziza ahamagarira abanywanyi b'umugambwe wiwe cane cane n'abarundi muri rusangi kugwanya ihagarikwa ry'abantu n'inyuruzwa ryabo. Arema agatima abanywanyi b'umugambwe arongoye ko hakenewe gutsinda ubwoko gusa, kandi ko no mu 1993 aho batsinda ipronase yari igize n'abantu bamwe. Diane Kaneza yimenyereza kuri Radio Peace FM ry'ugwaruka. Mu gihe mu Burundi igitoro kimaze imyaka hafi 2 arakananira abahinga mu karere ho ibiciro by'igitoro byo mu bwoko bwa essence n'amazutu vyagabanutse mu Rwanda. Biri mu itangazo rya Rayeriso n'urwego rw'ico gihugu rura mu byo rushinzwe harimwo kunguruza abantu n'ibintu. Igiciro c'igitoro ca essence cavuwe ku mafaranga y'amanyarwanda 1788 kija ku mafaranga 1663. Igiciro c'ilitiro y'amazutu cavuwe ku mafaranga y'amanyarwanda 1688 kija ku mafaranga 1652. Rura menyesha ko iri hindagurika ry'ibitoro ririko riva ku hindagurika ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petrole ku isoko mpuzamakungu. Ikigo Rura caheruka kugabanura ibiciro by'igitoro nyene mu kwezi kwa kane uyu mwaka turimwo. Ibiciro bishasha bikaba byaciye bitangura gushirwa mu ngiro uwo munsi nyene w'igenekerezo rya 5 ruheshi mu mwaka wa 2024 hari ku munsi w'ejo kuva igihe c'3 z'ijoro. Mu gusozera aya makuru isekeza ryo kugura umwimbu w'ibigori ryabaye irahagarikwa by'imfata kibanza. Ibura ry'ibikoresho bimwe nk'imiti ibikingira ntibibore, imifuko yo kubikamwo uwo mwimbu ni bimwe mu byatumye isekeza rigira kabiri ryo kugurira abarimyi umwimbu w'ibigori ryari ryatanguye kuri uyu wa mbere riba rirahagaritswe gato. Iyo ngingo ikaba yafashwe na Gervais Ndirakobuca, umushikiranganje wa mbere mu nama yagiranye n'abegwa n'igisata c'uburimyi hamwe n'abajejwe intwaro kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 5 ruheshi uyu mwaka turimwo hari ku munsi w'ejo mu ntara ya Ngozi. Ubushikiranganje mu byo bujejo harimwo uburimyi bamenyesheje ko vyatumwe no guteba kuronka uruhusha rwo kugura imiti hanze y'igihugu. Umushikiranganje wa mbere yaciye atanga ikiringo cyo kugeza kuwa mbere w'indwi iza igenekezo rya 10 ruheshi umwaka wa 2024 kugira ngo izo ngorane zose zizobe zatorewe umuti, gutyo babandanye kugurira umwimbu w'intete z'ibigori abarimyi. Mu kugura bakazohera ku bafise ibiro 500 kuduga, abandi bafise byinshi bakazogurirwa mu nyuma, ariko habanje kugurirwa abanyagihugu bato bato. Umenya ko hamaze gukoreshwa amafaranga angana n'imiliyaridi 68 z'amafaranga y'amarundi ku mwimbu umaze kugugwa n'ikigo kijeje kwegeranya no kubika uwo mwimbu Anagesa. Amakuru twari twabateguriye ninanga hagarukiye. Mwakoze mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo. Shimire uruganda rwa Radio Peace FM y'ugwaruka rwo yatorokanije nibagiye mwebwe mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo. Jojo Philbert Karangwa nariko ndabashikiriza nako ndafaswa na Chanel Hariza muga bw'ivyuma mu nkundure duhane sango ku musi w'ejo. Magahwa.